abantu bari kubitegera yuko ipikipiki n'imodoka bidasumba abantu nabo ntibakingirwe kugira ngo agwaye ashobore korohererwa mu gihe agiye kwa muganga. Kurya turiko turasigurira abenegihugu tutija mu makoperative tubereka ingufu zavyo, tubwire n'abenegihugu tutija mu mashirahamwe yo kuvuzanya ngibi akamaro kavyo. Ivyigwa dufise gushika uno musi ngaha mu Burundi birerekana yuko umuryango wagiye mw'ishirahamwe ryo kuvuzanya wahora utanga amafaranga 100 uko bagiye kwa muganga, usanga byagabanutse ko ibice 81 kwijana. No kuvuga ko uwo muryango usigara uriha ibice 20 kwijana, usohora amafaranga 20 kwijana aho wahora usohora amafaranga 100. Abarundi no kuri turakundana, abarundi turafashanya, ariko turacabuze ikintu cyo gutegekaniriza imbere kazoza kugira ngo ejo umuntu agize ingorane imbere ashobore kuba yarategekanije uko azobigenza. Cyane cyane iyo bigeze mu by'amagara y'abantu bica bigora nuko abantu bavyumva, kuko burya umuntu yicaye atitegekanije mu by'amagara y'abantu ni kibazo kuko iyo agize ingorane acagora ababanyi, acagora umuryango, akagora amavuriro, ugasanga n'ukuri cabaye ikibazo, ndetse bamwe ugasanga byabashize no mu bukene, nubwo yarayafise ugasanga byamushize no mu bukene. Bakunzi bisamirizi Agaseke FM hamwe n'imbonesha kure Agaseke BTV, ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro Tuyabungabunge, ikiganiro kiba yagira cyane ku vyerekeye amagara y'abantu n'ingene dushobora kuyateza imbere. Mu kiganiro cy'uno munsi tukume n'umutumire muganga, tumuha ikaze yongera twidondore. Jewe nitwa Muganga Nkurunziza Eduard, nkaba nongoye urunani rw'amashirahamwe aherekeza amashirahamwe yo kuvuzanya mu Burundi. Urwo runani nagwo rukaba rusanzwe ruherekeza inani z'ayo mashirahamwe nyene twafashije kugira ngo avuke. Murakoze cyane, turabahaye ikaze cyane mu kiganiro Tuyabungabunge. Yego, murakoze kuduha ikaze. Ego, uyu munsi tuza kuganira ku ruhara rw'amashirahamwe yo kuvuzanya, ukuntu ateza imbere amagara y'abantu mbere n'ubutunzi muri rusange. Mbega muganga, iyo tuvuze amashirahamwe yo kuvuzanya yegereye abenegihugu twotahura iki? Iyo tuvuze amashirahamwe yo kuvuzanya yegereye abenegihugu, no kuvuga yuko ari amashirahamwe nyene aho abenegihugu baja hamwe bakegeranya uburyo buke bafise kugira ngo bahangane n'ibibazo bijanye no kwivuza igihe umuntu yagwaye canke yagwaje. Tuvuga yegera abenegihugu ko nibajya abenegihugu bari hariya ku mitumba, ni abo benegihugu basanzwe bakora ubuzi bubayabaye, abirimizi, ababaji, abatubona, abacura, bagira gute, bafise ubuzi bubayabaye ariko batunze, bubaha uburyo buke, kumbure mu buryo bafise ucuhura iyo umwe ku gatwe kiwe agwaje usanga agize ingorane zo kugira ngo ashobore gushika kwa muganga, nubwo yoshikayo ugasanga agize ingorane zo kuriha. Ni bene ayo mashirahamwe dushaka kuvuga yegereye abenegihugu, kandi muri rusange iyo turavye dusanga ari amashirahamwe yogombye kuba afasha cyane abenegihugu benshi ngaha mu gihugu cacu, kuko mu gihugu cacu benshi n'abarimyi, benshi nabo bakora ubuzi bubayabaye bariko batunze, ariko kumbure hageze ikibazo cyo kugira ngo baje kwa muganga ugasanga barafise ingorane. Murakoze cyane. None ko tuzi hari hasanzwe hari hayandi mashirahamwe yo kuvuzanya, mbere amwe tukaba tumva yegamiye leta n'ayandi yabikorera utwabo. Mbega ayo mashirahamwe atandukaniye guki nayo yandi? Ayo mashirahamwe yo kuvuzanya ahatandukaniye nayo yandi nuko yoyo nkuko nabivuze usanga ari amashirahamwe y'abenegihugu nyene, abo nyene bafise ingorane.
babona ingorane bafise bakavuga bati inge tuje hamwe nubwo dufise buke ariko twegeranye hanyuma tuze turafashanya hagati yacu niho atandukaniye nayo yandi kuko ayo yandi usanga dufashe nk'iryo wavuze rya leta ni rirya shirahamwe ryo kuvuzanya ry'abakozi ba leta rirya umuntu ajamo atazi n'uwo bari kumwe bazi gusa ko ari abakozi ba leta ni bene ayandi tubona usanga ari abantu bashize hamwe uburyo ariko atari uburyo bwo gufashanya ari uburyo bwo kugira ngo bakore ari ama action bashizemwo nk'icyo usanga ari za solisi usanga ari za jibire hajya usanga ari nk'amasosiyete abantu bashize hamwe kugira ngo bakore isosiyete yo kuvuza abantu rero bashaka kwivurizamo bakaja kwivurizamo iyo ni itandukaniro rya kabiri itandukaniro rya gatatu ni nko kuri bijanye n'akajya gakarita ko kwivuriza ko kwa muganga rijya sishira hamwe kamwe twita kamu ni ikarata leta yashizeho muri 2012 kugira ngo abantu bafise amikoro make bantaho nikora bashobore kugakoresha bivurizeko no kuvuga umuntu akagura ku gatwe kiwe akagura ku ivuriro hanyuma ivuriro naryo rikamuvura hanyuma n'ibice binini ugasanga ari leta izobitanga ubwo n'uburorero butatu bwerekana itandukaniro riri hagati y'aya mashirahamwe yo kuvuzanya nayo yandi mashirahamwe avuza abantu nayo nitwovuga ngo ntafise akamaro kanini gose uko aravuza abantu batari bake kandi babikeneye ariko aya murumva yuko ni abenegihugu bonyene dufasha bakaja hamwe tukabasigurira kuja hamwe akamaro kavyo kumbure turaza no kubigarukako hanyuma bakaja hamwe bagashira uburyo buke bafise hamwe bonyene bakanabucungera bakaba ari babukoresha bazi neza uburyo begeranije bazi neza nico uburyo buriko burakora n'iryo tandukaniro rihari hagati y'amashirahamwe yo kuvuzanya y'abenegihugu hamwe n'ayandi mashirahamwe usanga avuza abantu. Muganga mwavuze yuko ayo mashirahamwe avura cyane cyane afasha abantu bato bato bo mu kibano. Mugabo tubiravye murabona nka mwebwe umudokiteri muba mufise uburyo bwo kwivuza mbega iciyumviro cyo kwiyumvira bajya abantu bato bato mukiyumvira kugira inani benizo canke amashirahamwe benayo cyo bashaje gute? Iciyumviro kuza nuko ego nubwo twebwe usanga dufise uburyo tuba mu bene gihugu twavutse mu bene gihugu bato bato turabona ingorane bakunze kugira bagiye kwa muganga canke bafise n'ibindi bibazo rimwe na rimwe ugasanga banatwitura twebwe dufise uburyo nico catumye tumaze kubona uko hirya no hino bigenda twavuze tuti n'abane gihugu biwacu barakwiye kwigishwa kuja hamwe kugira ngo bashobore guhangana bari hamwe n'ingorane bagira iyo bagwaye canke iyo bagwaje naho byazananye hanyuma mwashaka bigitangura ngaha mu Burundi byatanguye mu gihe c'amagume mu 1999 igihugu cari mu ngwano ubukene ari bwinshi hamwe ubona yuko abenegihugu koko bafise ibibazo bibahanze cyane cyane kubijanye n'amagara y'abantu niho iciyumviro catanguye hariya imurayi mu ntara ya Gitega muri paroisse murayi kizanywe n'abapatiri bari bahari ico gihe babona uko abenegihugu bameze bamerewe hanyuma babishikiriza musenyeri Ruhuna yatwara diocese ya Gitega baje hamwe rero n'abandi bapatiri n'abandi benegihugu basanga bikenewe yuko koko ayo mashirahamwe yotangura kuvuka nuko vyatanguye biravuka imurayi ishirahamwe rya mbere ryavutse mu Burundi ryatanguriye imurayi no umuntu mu Burundi yagiye muri ayo mashirahamwe bwa mbere afise nimero imwe nubwo yitavye Imana haraheze imyaka
3 kandi yapfuye akiri umunywanyi w'ishirahamwe nukuvuga rimazemo imyaka myinshi nukuvuga ko hari ababitanguje hanyuma ivyiyumviro bigenda birakura n'abandi bafasha bagenda bagwira baza barafasha ku buryo uno munsi ayo mashirahamwe akwiye igihugu cose nukuvuga yuko vyaje buke ariko intango vyazananye nuko byabonekana yuko hari ingorane ku benegihugu mu bijanye no kuja kwa muganga mu gihe bafise amikoro make. Ego murakoze cyane tumva yuko ayo mashirahamwe arafitiye cyane akamaro abenegihugu ngira ngo tuza no kugaruka ko mu mwanya ariko ikintu nashaka mbaze mbega mubona baravyitabira gushika ubu ibitigiri ntibigwira cyane ntibigira cyane hari umwaka ubona vyaduze uwundi mwaka bikagabanuka ariko igihambaye cyane nukuraba ni bangahe bagumamo benshi rero baragumamo ibice 80% usanga ku mwaka vyagumyemwo kumbure iyo tubajije abatagumyemwo neho usanga harimo imvo zatumye bavamo kumbure zimwe zifashe n'izindi zidafashe kubitegera canke kutabitegera neza ariko iki gihambaye nico kuba rero abantu batavyitabira cane twarabitohoje kenshi subukene kuko yaba ari ubukene abantu bangana uko ntibabagumamo kuko usura ko baba batunze vyinshi gusumba abandi ariko nuko bamaze kubona gutegera akamaro kavyo no kukabona no kubona ivyiza biri imbere ntibarabe kumbure ivyiza canke vy'uwo munsi aha biri cambere twabonye nuko ico ngiye kuvuga muzorabe na twebwe twitwa ko twize ico kintu ntaco dufise ni mugenzo wo gutegekaniriza kazoza imbere abarundi no kuri turakundana abarundi turafashanya ariko turacabuze ikintu cyo gutegekaniriza imbere kazoza kugira ngo ejo umuntu agize ingorane imbere ashobore kuba yarategekanije uko azobigenza cyane cyane iyo bigeze mu by'amagara y'abantu bica bigora nuko abantu bavyumva ico nico cambere gituma abantu batavyitabira kutabitegera so kuba ko batabizi uko turazi yuko ayo mashirahamwe ari mu mitumba ari mu gihugu cose so kuba ko ari amashirahamwe yica yaguma ahimiriza na leta igahumiriza na yandi mashirahamwe afasha tugahaguruka tugafasha ariko urabona yuko abantu umengo hari akantu kakibuze kugira ngo babitegere neza ica kabiri nuko ngaha mu Burundi ibintu byo gutegekaniriza amagara bitaraba itegeko hamwe tuvuga tuti nyabuneka umuntu wese ari muri iki gihugu umurundi wese nagerageza arabe ukuntu yogiraho ategekaniriza kazoza kiwe mu vy'amagara ivyo twita assurance maladie kugira ngo abenegihugu bose irihe itegeko ku muntu wese hanyuma umwe wese singa ngo batamutegeka ngo jaha umwe wese acaraba ahamwegereye hafi ahabona hamworoheye hamufitiye akamaro akaba ari haja kugira ngo yitegekanirize kuko burya umuntu yicaye atitegekanije mu by'amagara y'abantu ni kibazo kuko iyo agize ingorane acagora ababanyi acagora umuryango akagora amavuriro ugasanga n'ukuri cabaye ikibazo ndetse bamwe ugasanga byabashize no mu bukene nubwo yarayafise ugasanga byamushize no mu bukene ico rero ni ca kabiri gituma benshi batavyitabira kuko nta tegeko rihari ridusaba kuyikingira nka kurya hari usanga dukingira dutegekaniriza imiduga canke amapikipiki kugira ngo ugize isanganya assurance yawe izigufashe ivyo ntavyo dukora ari naho tuvuga tuti abantu bari gutegera yuko ipikipiki n'imodoka bidasumba abantu nabo ntibakingirwe kugira ngo agwaye ashobore korohererwa mu gihe agiye kwa muganga hanyuma ica gatatu kumbure ari naco tubona muri iyi minsi naho nyene giteye ingorane nuko usanga hari imice myinshi
ikora ico gikorwa co gukinga no gutegekanirza kazoza mu vy'amagara y'abantu, hanyuma ugasanga bose bashaka kwirukira ku bantu bamwe. Ku bantu bamwe no kuvuga ugasanga nubwo twavuze na mashirahamwe y'abenegihugu, ugasanga hari abandi bantu bashaka kuja mu benegihugu, bikaca bituma abanyagihugu bazemagirika ntibamenye iciza gisumba ikindi. Uno munsi ugasanga yatoye iki, ejo yatoye kiriya, hirya ejo yatoye kiriya, ntibibe bitomoye neza, bitunganijwe neza kugira ngo abenegihugu koko umwe wese amenye uruhande ajamo kugira ngo ibintu bitunganye neza bigende neza. N'ivyo bitatu iyo rero hagiyemo n'ubwo buryo buke bica vyunyuka, ariko uburyo buke ntabwo ariyo ntambamye ya mbere n'ukuri, kuko turabibona turavye igihe vyatanguriye hari mu bukene, ariko ntivyabuze yuko bibandanya bigwira. Turavye no munsi abaguma muri ayo mashirahamwe yo kuvuzanya sibo batunzi benshi, ni ukuvuga yuko ivy'ubukene kumbure biza bwa nyuma, ariko ibintu bikuru nyamukuru nivyo bintu bitatu vya mbere navuze. Ego murakoze. Mbega muganga, murabiye cyane ku biharuro, mwovuga yuko abitaba ako kamo ko kuja mu mashirahamwe yo kuvuzanya bangana nka gute? Mu mwaka weze w'ibihumbi 2023 hari ingo zishika ibihumbi 41 aho ayo mashirahamwe ari, ni ukuvuga mu ntara zose, ariko amakomine yose y'uno munsi gushika ubu ntarakwigwa. Hanyuma ni ukuvuga hafi ingo 160, hafi ibihumbi 160 abantu. Ni ukuvuga yuko iyo turavye aho ayo mashirahamwe ari, usanga ari ibice 3%. Aho ni mu mwaka uheze, kandi umwaka uheze wari umwaka n'ukuri tubona abantu babaye benshi, twizigira yuko no muri uyu mwaka wa 2024 bamaze kubitegera. Bisaba yuko rero habandanye ikintu cyo guhimiriza kubera kaka yangeso tudafise yo gutegekaniriza kazoza, ijya isaba guhimiriza, gusigurira abantu neza akamaro ko gutegekaniriza mu vy'amagara yabo, bakabitegera bakabona akamaro bifise. Hanyuma naho tuvuga tuti ihimiriza rirakeneye. Ivyo amashirahamwe abandanya bihimiriza, ariko dusaba yuko na leta yofasha muri iryo himiriza, kuko nk'umutware tuvuga umukuru w'umutumba ahimirije abenegihugu biwe kuja mu ishirahamwe riri ngaho hafi, musitantera agahimiriza abenegihugu kuja mu ishirahamwe riri ngaho hafi, buramatari uko nyene, eka kuduga gushika hejuru, abenegihugu babona yuko atari ivy'amashirahamwe gusa ahubwo ari vya leta. Kandi shima noneho ni mugambi wa leta, kuko ibi vy'amashirahamwe kuvuzanya mu benegihugu biri no mu mugambi mukuru wa leta wo gukinga no gutegekaniriza abenegihugu wa 2023 ushira 2033. Ego mu ntunge ntabaciriyemo, nibaza ko tuza kubigaruka ko cyane, ariko tugarutse kuri ivyo bice mutanze, ibice 3%, umengana bike cyane uravye ku bantu bose bahari. Mbega ubwo ntivyo babiva yuko ayo mashirahamwe bayitiranya na ca gisata nyene cyo kuvuzanya ca leta kam? Mbega mwebwe mukora gute? Ni gute umunyagihugu wese yoshobora gutahura ayo mashirahamwe akayajamo? Gutahura amashirahamwe iciza nuko abantu bokumva akamaro ko kuja mu ishirahamwe iryo ari ryo ryose. Kuja mu ishirahamwe iryo ryose birafise akamaro, iba kuja muri coopérative, muri ndishirahamwe ry'iterambere, harimo rero n'aya mashirahamwe yo kuvuzanya. Ico nico abantu bakwiye gutegera. Gusa ico navuze nuko bivanye nuko ivyo bindi bisata bihari, abenegihugu ntibatomokegwa neza, ni ikihe kimeze neza, iki nkigiyemo ndonka kahe karusho, ariko tubaza yuko buke abenegihugu bazobitegera. Kandi bariko barabitegera, kuko niyo tuganiriye nabo baratubwira bati kuva ndi mwishirahamwe ryo kuvuzanya akarusho mbonamo naka, nkiri hariya nari mfise izingorane uno munsi ntafise.
aje tuma tuvuga tuti aha umuntu yobandanya n'ukuri ahimiriza asigura ariko ntibibe igikorwa c'amashirahamwe yonyene kibe n'igikorwa ca twese twebwe turi muri aya mashirahamwe mvuze nti turi aya mashirahamwe jewe ndi umunyeshirahamwe rivuza nivuriza muri bene ayo mashirahamwe umuryango wanje ntuvurizwa sufa yuko ndiko ndabivuga ka buhinga canke ka muntu afasha bene ayo mashirahamwe ndiko mbivuga kuko na jewe ni ibintu mbayemo mbona akamaro kavyo nukuva yuko dukwiye rero kuja hamwe twese tukabigira intumbero ya leta cyane cyane muri uwo mugambi wa leta kugira ngo tubisigurire abenegihugu babitegere gusumba uko babifise uno munsi kumure n'igihe rizuba ryabaye itegeko bategera igituma leta yashimye ko ribiba itegeko kugira ngo leta nayo yicari ziti narashizeho ingingo twarafashe ingingo zituma umwene w'igihugu wese afise aho yivuriza afise ikimuvuza ikimufasha kwivuza ntusange kumbure ari umutwaro wa leta yonyene nakamaro ni ikintu gifise akamaro kanini kuko aya mashirahamwe aravuzanya uburyo bwinshi begeranya buja mu mavuriro bavuzanya hanyuma nta n'amadini bagirira amavuriro nuva yuko ubwo buryo bwegeranya babucungera neza bakabukoresha ico bwagenewe igisigaye rero nuko leta yo bifata mu minwe igafasha kugira ngo bitunganywe neza gusumba hanyuma bene igihugu bayifashe mu kwivuza bitavunnye cyane leta nk'uko tubona n'umunsi usanga mu mavuriro bavuga bati leta iraduheraniye ariko leta nayo iremura uko isigare yitwararika n'ukuri abantu badafise ubushobozi bukwiye bwo kuja muri ayo mashirahamwe ngo batange intererano abo leta igashobora kubafasha ukuntu bivuza ibavuriza muri ayo mashirahamwe canke ku bundi buryo ariko ikaba ari bo bonyene yitwararika abandi bafashije nabo bari ko barivuza bivuye ku buryo buke begeranije hari umuntu yoba ariko arumviriza kino kiganiro akumva ati uyu mugambi ni mwiza mbega yotahura yuko ayo mashirahamwe akora gute ayo mashirahamwe ukuntu akora kenshi rero harabanza hakaba nyene ihimiriza kugira ngo abantu bazinjiremo babitegereye iyo ishirahamwe rimaze kuvuka icambere gikorwa nuko baca basaba kwemererwa mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda kugira ngo ishirahamwe ritangure gukora ku mugaragaro hanyuma bakegeranya intererano zabo bakazegeranya mu nyuma bagaca batangura kuvuzanya mvuze bagaca batangura kuvuzanya babanza kwegeranya intererano imbere yo kuvuzanya nk'ubu abariko baravuzwa canke bavuzanya muri uyu mwaka wa 2024 nukuva yuko intererano z'uyu mwaka bazegeranije mu mwaka uheze wa 2023 nukuva yuko nico bita gutegekanya nyene nk'ubu bariko barivuza no munsi bategerezwa gutangura gutegekanya umwaka uzoza abatarinjira no munsi abinjira no munsi nukuva ko bategekanyiriza umwaka uzoza bisigura yuko nuko abene ayo mashirahamwe akora hanyuma muri uko rero gushinga ishirahamwe no kuvuga ko bashiraho inzego barashiraho urwego nshingwa ntwaro rurongoye ishirahamwe bagashiraho urwego nkenguza bikorwa twovuga yuko ari urwego rukurikirana uko ishirahamwe rikora ko rikaba ari ryo jisho ry'abanywanyi ariko harabaho n'urundi rwego rukomeye cyane kwitwa inama ya bose aho abo bose bashizemo batanze intererano zabo bahwanira kugira ngo ku mwanya bakurikirana uko ishirahamwe ryifashe barabe uburyo begeranije uko bungana uko buri ko burakora bafate n'izindi ngingo babona bonyene zishobora gutuma ishirahamwe rikura ritera imbere rigwiza abanywanyi iyo niyo nama ya bose kandi niyo ifata ingingo zihambaye mwishirahamwe inzego ziriho zirafise n'ukuntu zikora amanama ukuntu akogwa amatora ukuntu agenda hanyuma n'igenzura ukuntu rikogwa cyo tuma tuvuga tuti twebwe tuza nk'abari nyuma kugira ngo tubigishe ukuntu batunganya ivyabo ariko ibyo kuvuzanya ni uburyo bwabo begeranya bakivuza ego muri make nuko bitunganijwe
kumbure turaza kwashika yuko tubabwira tuti n'interano z'uno munsi zimeze gute kuko nazo zirafise ukuntu tubafasha kuziharura so gupfa kwaduka ngo bavuge ngo interano tuyishize nga hari ibiharuro bibanza gukorwa kugira ngo interano iza gutangwa ibya mbere byo ntivuna abantu gusange yabashize mu bukene kandi itume bashobora kuvuzanya umwaka wose ugahera atangorane bagize. Ego mbega ubushatse kwinjirayo asabwa iki umunyagihugu washaka kwinjira mu shirahamwe kanaka ryo kuvuzanya? Ubushaka kwinjira mu shirahamwe ryo kuvuzanya ntiyandika kubera iryo shirahamwe riri ngaho hafi we aragenda akavuga yuko ashaka kwinjira mu ishirahamwe baba bamuzi kuko niwo mu kibano babazi n'abana afise urugo rwe baruzi n'abandi yo bavuza hanyuma icambere no gutanga igihumbi amafaranga igihumbi tuvuga yuko ari amafaranga igihumbi yo kugira ngo bamukorere ifishe n'ikarata by'ubumwanyi mwishira hamwe hanyuma baca bamusaba yuko ku mwaka bivanye n'igitigiri afise mu nzu cabo azovuza iyo ari umuntu umwe uno munsi atanga ibihumbi 200 by'amarundi ku mwaka wose iyo ari abantu babiri gushika kuri batandatu ugo rugo rutanga ibihumbi 30 ku mwaka wose iyo ari abantu barenga batandatu indwi 8 9 10 gutyo ngarukiye ku 10 huko burya ni gake usanga mu rugo hakirimwe abantu 10 ari umugabo n'umugore n'abana ariko birashobora gushika uko murazi mu Burundi turavye n'ibihe duhitiyemo hari igihe usanga umuntu afise n'abandi bantu batarabi wiwe atunze areze nk'imfuvyi cane cane canke umuntu yamanukanye canke yazanye umutama canke umutamakazi ruhande yiwe ababanyi bakabazi bati uyu nuwo kwanaka bakwanaka niwa mutunze baramushira kwifishi baramushira no kwikarata aha rero iyo barenze 60 baca batanga ibihumbi 35 ku mwaka wose bakavuzanya kandi harabibaza ngo sivyo nivyo niko bigenda kandi ayo mashirahamwe ntangorane aragira gushika no munsi ntangorane aragira gushika no munsi aravuza ibice bitari bike byayo begeranije bikaja mu mavuriro ibindi bisigara ari bya bindi byo kugura impapuro zo gukoresha guhemba umukozi huko bisabwa ko baba bafise umukozi abitegera neza byo gucungera ubutunzi abo twita abakontable kandi abo bakontable kenshi no baca bakora n'akazi ko kwa bw'ubwanimateur kugira ngo babandanye basigurira abenegihugu ibijanye n'ishirahamwe nukuvuga rero yuko uko niko bitunganijwe hama rero umuntu yamaze gutanga ayo mafaranga yose uko arashobora kuyatanga mu migwi itatu canke 4 bivanye n'ukuntu yagiye yaronka kugira bimworohere iyo rero yahejeje baca batangura kumuvuza umwaka wo kuvuzanya ni umwaka utangura itariki 1 y'ukwezi kwa mbere gushika itariki 31 z'ukwezi kwa 12 ariko gushika mu kwezi kwa 11 baba bahejeje kwakira interano z'umwaka uza kugira bace batangura gupanga neza impapuro gutera amakashe mu dutabo niki kugira ngo umuntu mu mwaka ukurikira agiye kwivuriro aca atangura abandanya ashobora kubandanya kwivuza mu gihe yokikwa n'amagara. Bisigura rero yuko nk'umuntu ashaka gutangura kuja mu ishirahamwe mu 2025 uba ari karatangura kuriha ubu nagende nubwo bataratangura kwakira ariko umwanya wose yagiye bo mwakira kenshi batangura kwakira mu kwezi kwa gatanu twagize mu kwa gatanu kuko hari igihe usanga mu kwezi kwa gatanu abantu ariho batanguye kuronka udufaranga ashobora kuvuga ati ndaronse uduhumbi 5 ndaronse uduhumbi 10 ingeme ndagiye gushira mu ishirahamwe nindo nkutundi nyende nongereza akazoshika mu kwa 11 yamaze gukwiza intererano zimuraba. Bisigura ko mutigera muvuga muti utegezwa ko yatangira rimwe? Oya ntawe babwira ngo tangira rimwe kereka kumbura wogenda atevye niba babwira bati
kuja hatevye hageze ko duhagarika yatangire rimwe naho ubundi baraha umwanya umuntu wo kurondera akagenda yatanga bukebuke. Biranashika yuko iyo mwishirahamwe babona hari abantu bababwira bati muturindire nari narasamaye canke hari vyari vyarangoye mu ndindire hari iyo bamurindira no mu kwezi kwa mbere akayazana mu kwa kabiri ariko muri ico kiringa atarakwiza ntabashobora kwivuza ntabashobora kwivuza ariko barashika naho nyine bakagira igihe bavuga bati oya nawe ntitworindira turahagaritse abadufise nibo bagiye kwivuza. Murakoze cyane mwatubwiye rero team kugira muharure muraraba igitigiri kitovuna umwene gihugu mbega mubona gute yuko vyukuri umwene gihugu bitamuvuna ariko yuko namwe mutazohava musanga mwagiye mu kinogo ngo muje kuvuza muyo batatanze. Hari biharuro bikorwa hari haruro bikorwa nk'ubu tubabwira izo ntererano uko zingana siko zatanguye tugenda turaba cyane uko kwa muganga ibiciro byifashe nk'iyo kwa muganga badugije ibiciro by'imiti canke ibiciro by'ivyo bakorera usanga vyaduze gose niwashaka no mwishirahamwe bacu babibona bakavuga bati ibintu uko bitanguye kuzimba n'ibiki baja kuraba bagasanga nuko ibiciro vyaduze kwa muganga. Kenshi rero hari ubuhinga bukoreshwa kugira ngo umuntu ashobore guharura ati intererano ubuyoja kurangahe kugira ngo abantu bivuze umwaka urinde uhera. Hari umuntu akagaruka hakaba n'ivyibwa byo kumenya burya muri rusangi umwene gihugu mu mwaka aronka amafaranga anganiki. Umuntu akacavuga ati mu gihe amafaranga atorengaya nivyo muvuna. Kuko burya mu vy'ubutunzi hari gihe umuntu ashobora kuba afite amafaranga menshi ariko bivanye n'ukuntu yakoresha ugasanga arakenye kubera kumbure atazi kuyapanga neza. No muri biro niko bimeze nko kwa muganga turavuga tuti nawe umwene gihugu atanguye gutanga ibice birenga 2%, 5% by'uburyo afise abushira mu byo kwa muganga haba hari ingorane birashobora kumutera ingorane mu butunzi bwiwe no mu mibereho yiwe. Aho niho tujya tuvuga tuti atarengeje aya yoba ngahe ubwo ayatanze byokunda ko bavuzanya. Dusanzwe rero uko bimeze twebwe tubikora nk'abahinga dusha tubibereka ariko ingingo ya mbere ntifatwa n'abahinga. Ingingo ya mbere ya nyuma nako ifatwa n'abanywanyi bishirahamwe nibo bayifata muri nama ya bose. Ubu abahinga bakabasigurira hama bakabereka vyose nabo bakarusha baraba ikibaye bakavuga bati burya turashobora gushikana kuraye. Ego murakoze mbega mu kubavuza naho mwebwe mubatangira ku rugero rungana gute? No kuvuga yuko si twebwe nibo nyene kurumva n'uburyo bashize hamwe mwishirahamwe ryabo bo bivanye n'ivuriro bivuriza ko n'ukuntu ibiciro bimeze kuri ayo mavuriro birarutana. Umunywanyi w'ishirahamwe ryo kuvuzanya agiye kwivuza mu ivuriro rito rya leta atanga ibice 20% ryashirahamwe yashiramwo uburyo rigaca rimurihira ibice 80%. Iyo ari mu ivuriro ry'abihebeye Imana murazi ko ho ibiciro hari igihe usanga biri hejuru gato ho umunywanyi yitangira ibice 40%, ishirahamwe rikazomutangira ibice 60%. Iyo ari mu ivuriro rito ry'abigenga no kuvuga yuko umunywanyi yitangira ibice 50%, ishirahamwe rikazomutangira ibice 50% byayo kwa muganga bomuciye. Mu bitaro bya leta ibice umunywanyi yitangira n'ibice 30%, hanyuma ishirahamwe rikazomutangira ibice 70%. Mu bitaro by'abihebeye Imana kimwe n'abigenga ni ibice 50-50. Uko niko baca bariha. Murumva yuko bivana n'ukuntu naho nyene bivana n'ukuntu ibiciro byo kwa muganga
birutana bivaye naho umuntu yashimye kwivuza. Akamaro kavyo nuko muri iki gihe ariko ico nashaka kuvuga nuko bisabwa yuko umunywanyi abanza guca mu ivuriro rito rikaba ari ryo rimurungika aho ribona akwiye kuja kugira ngo umuntu ntapfe kuva mu ivuriro uko agwaye nubwo vyo bari ibintu bito bitwara make ngo usange yagiye ku ivuriro ku bitaro kandi ku bitaro biza gutwara menshi nubwo kumbure yoronswa ivyinshi ariko si vyinshi kuko igihe yagiye atabitari bikenewe ko ajayo aronsa ivyo ari kuronswa ni hahandi ariko ibiciro bigaca biba birebire uko niko bimeze ku ntererano n'ukuntu bigenda birutana mu kuriha kwa muganga bivanye n'ivuriro umuntu yagiyemo. Ego mbega muganga kuja mu mashirahamwe yo kuvuzanya biterera gute ku kanovera k'amagara y'abantu ku buvuzi baja kuronka ariko kandi binaterera gute ku butunzi bw'umuryango? Ku muryango icambere cyo no ku muryango utaruha cyane iyo wamaze gutegekanya. Iyo hagize urwara mu muryango ni ya 20% bategekanya ni ya 30 ya 40. Nuvuga ko amafaranga acaja kuriha aca make ishirahamwe rikamumenya kuri menshi. Ico ni cambere corohereza ingo ntaho kujanya kanovera ko kwa muganga. Kwa muganga kubera yuko abazi ko uwo muntu ayo mafaranga yayazanye wararisha rigiriye mu kwezi gukurikira ishirahamwe ryiwe rizoriya. No kuvuga ko abazi yuko uwo muntu ari numugwayi egome ariko numunywanyi mwiza w'ivuriro kuko azoriha hanyuma bica bituma amavuriro yamana uburyo bwo kurondera imiti, uburyo bwo kurondera ibikoresho, uburyo bwo washaka guhemba abakozi usanga amavuriro yarirondereye. Gutyo bigaca bituma amavuriro akora neza. Yamana imiti, yamana ibikoresho, bigaca bituma avura neza. Turetse nabo abo banywanyi b'amashirahamwe kuvuzanya, no ayo mavuriro aca agira inguvu zo kugira ngo yakire neza, avure neza abenegihugu bose muri rusange. Ako niko kanovera novuga naho kwiterambere ry'urugo. Ivyigwa dufise gushika no munsi ngaha mu Burundi birerekana yuko umuryango wagiye mwishirahamwe ryo kuvuzanya wahora utanga amafaranga 100 uko bagiye kwa muganga usanga byagabanutse ko ibice 81 kwijana. No kuvuga ko uwo muryango usigara uriha ibice 20 kwijana usohora amafaranga 20 kwijana aho wahora usohora amafaranga 100. Murumva yuko uwo muryango akarusho mu vy'iterambere kaba kariho. Urumva ayo mafaranga barashobora guca bayakoresha ibindi biteza imbere umuryango. Ibindi biteza imbere umuryango niba bahora bagira ingorane zo kugaburira abana bakaronka uko babagaburira, niba bahora bafise ingorane zo gusubiramo akazu bakagasubiramo canke bahora bagira ingorane zo kuronka uduhuzu, uwo muryango urashobora kwikenura mu bindi bintu batahora bagira kubera amafaranga menshi aja kwa muganga. Mvuze kwa muganga kuko nubwo umuntu atanga intererano rimwe yivuza igihe cose agiye kwa muganga. Ntibamubwira ngo watanze intererano rimwe canke wivuje kenshi. Igikenewe nuko umwanya wose yumva ko akeneye kwa muganga ashobora gushikayo. Ico ni ikintu gihambaye cane. Nico gituma uharuye kangaho umuntu ashobora kwivuza n'amafaranga yatanze mu ntererano ku bantu bangahe, ayo mafaranga si menshi gusa. Igikenewe nuko abantu babisigurirwa bakabitegera hanyuma na cane bakabona yuko atari ibintu ayo mashirahamwe abatwara amashirahamwe byabo bakabona yuko ari ibintu byabo kugira ngo bibafashe. Ikintu nyamukuru nuko rero gufashanya hagati y'abantu. No gufashanya hagati y'abantu. Jewe natanze intererano ntagwaye, no kuvuga yuko uburyo natanze bwavuje mugenzanje.
mugenzanje nawe yagwaye akanyiyumvamo kuko avuga ati nyamara iyo ntabandi mwishirahamwe nabanaka bariya uno munsi simba navuwe ngo nshobore kuriha akumva yuko yarihiye uwundi urumva rero ico kintu cyo kumva yuko navuje naka nawe akumva yuko namuvuje ntaho duca hagati ngo dushobore haba hari urukundo mu bantu ishaka ryo gufashanya ryo kwegerana riri mu bantu mu kibano mu ikomine mu gihugu mwiyumvire abantu bose bo mu gihugu hafi bose turi mu mashirahamwe yo kuvuzanya ntaho zaravuga ngo naka niki twese twobonana nk'abarundi turi mwishirahamwe dufashanya mu byo kuvuzanya nizo mu gifaransa twita cohesion sociale hariya ku gatumba hariya mu ikomine kubera abantu bavuga bati turafashanya turi muri rumwe umwasi wacu ni ingwara kandi turafashanya ukuntu duhangana nazo ego murakoze ego kugira ngo rero dusozere turumva ko bifise akamaro cyane kuko hari umuntu yobaye yogwara bikanka ko yivuza kubera abona uburyo mugabo azi yuko ishirahamwe rizomurihira akivuza neza kandi nkuko mwabitubwiye bituma ari hamaki ariko kimenyene twavuga turi mu kiganiro tuti ibice nibike uravye ibice 3% mbega hoko gwiki kugira ngo nujya muntu wundi ataraja mu ishirahamwe ryo kuvuzanya avuge ati reka niturishira hamwe kanaka kugira ngo bigende neza icambere gikomeye cyane no kubandanya duhimiriza dusigurira abenegihugu akamaro kavyo cyane rero ngaha mu kiringo tugeze ko dusaba n'ukuri yuko na leta yo bifata nka nkama kuko birayifasha cyane hari abanyagihugu bari muri ayo mashirahamwe bivuza batagoranye bitagoye leta benshi rero bashobora kwivuza bitagoye leta na leta ifashe mu byo guhimiriza kugira ngo abenegihugu bijukire ayo mashirahamwe yo kuvuzanya kujya turiko turasigurira abenegihugu tutija mu coopératives tubereka ingufu zavyo tubwire n'abenegihugu tutija mu mashirahamwe yo kuvuzanya ngibi akamaro kavyo no mu yandi mashirahamwe ico ni cambere ikindi nuko leta yofata ingingo yuko umwenegihugu wese yogira ikintu kimuvuza aho yivuriza kugira ngo byorohe gukurikirana neza ivy'amagara y'abantu naho ndi nukuri tudahendanye no munsi urwara n'utagwara ntamenyekana uko agwaye ivyo yatanze n'ivyo atatanze ntibimenyekana uwagowe n'utagowe ntibimenyekana ariko hagiye itegeko leta ibizi yuko abantu bose bariko barivuza kumbura inzego zayo zikagenda zikurikirana ukuntu iyo ngingo ikurikizwa hanyuma ikindi ca gatatu ni ugutunganya neza turetse iryo tegeko rya mbere navuze n'itegeko rigenga aya mashirahamwe yo kuvuzanya kuko murabona na mashirahamwe yo kuvuzanya yegome y'abenegihugu yegeranya uburyo bw'abenegihugu harakwiye rero itegeko ritunganya neza uko abwirizwa gukora birahari egome ariko navyo ntibiri mu itegeko nico gituma dusaba yuko ho itegeko rigenga neza aya mashirahamwe yo kuvuzanya kuko iri hari no munsi niryo mu 1958 ry'umwami w'ububirigi murumva yuko ryarataye igihe nubwo ritarahinduka iryo niryo dushaka yuko ryohinduka kugira ngo rijane n'ibihe tugezemwo abenegihugu koko bumve ko muri kuja muri ayo mashirahamwe biyumve ko bakingiwe bimve ko bakingiwe niho bazonavyitabira cyane gusumba kuko bazumva ko hari itegeko ribakingira bari muri ayo mashirahamwe yo kuvuzanya kubwanje n'ivyo bintu bitatu twosaba leta ifashe mu guhimiriza hanyuma itegeko ayo mategeko abiri ajeho hanyuma ibintu bica bimenya biboneka uko bitunganijwe kandi n'abenegihugu bakumva yuko bakingiwe muri make nivyo novuga mbona vyihuta muri iki kiringo hanyuma twizigira yuko nukuri abakurikiranye ikiganiro bazokwegera ayo mashirahamwe yo kuvuzanya kuko ari mu mitumba burya abanyagihugu baraza hari bayegere babasigurire bababwire neza
kugira ngo nukuri abantu tworoherwe muze kwivuza. murakoze. muganga utari mu mitumba arakwiye igihugu cyose, arakwiye igihugu cyose. ahubwo mu minsi iza muri iyi ndinganizo nshasha y'ivy'intwaro ni 100%. nta komine n'imwe izoba ihari itagira n'imiburiburi ishirahamwe rimwe ryo kuvuzanya. mu batakomine ni igihugu cyose. hazobasigaye yuko abantu begera gusa aho ari, kandi barabazi, babegere babasigurire. nukuri nta kuntu uno munsi tuvuga ko batajayo. je nuba yuko ko batajayo ni zamvo navuze no kutabitegera. yego murakoze cyane. murakoze namwe. Ego twizere yuko mwebwe mwashoboye gukurikira kino kiganiro, mwashoboye kumvamo ibintu byinshi, impanuro nyinshi zibafasha mu kubungabunga amagara yanyu, cyane cyane mu kwitura amashirahamwe avuzanya, kuko twumvise yuko uretse yuko biterera mu butunzi bw'umuryango, biratuma n'umuntu aronka ubuvuzi bumeze neza, amagara yiwe akaguma yifashe neza. Dushimire cyane Dr Eduard Nkurunziza. Yego. Twizere yuko n'ikindi gihe nitwasubira kumuhamagara azotwitaba. Dushimire cyane abadufashije ku masanamu, byagenze neza. Dushimire kandi Uwineza Freddy ari mu buhinga bw'ivyuma ku radio. Mwebwe mwese mwashoboye gukurikira ikiganiro, tukaba tubasezeye tubifuriza kugira amagara meza.